twasanze ari ubusuma bwo mu mpangu nakagwi k'abantu b'abasuma batagira aho baba kuko umusuma ntaba afise ahaba mugabo afise aho terahungira aja bajabuka Ntahangwa baja hariya hirya muri Ntahangwa. Mu gihe hamaze iminsi havugwa ikibazo c'ubusuma bwibonekeza cyane mu masaha yo mwijoro muri komine Mukaza na cane muri quartier ya Mutanga Side ni mu gisagara ca Bujumbura, Florent Nkezabahizi musitanteri wa komine Mukaza atera kama bene gihugu kwama barikanuye no kwama bamenyesha ababarongoye igihe cyose hibonekeje ihungabana ry'umutekano. Twaciye dukorana rero n'abajejwe intwaro turababwira bene gihugu ati ibintu nk'ivyo bibaye shikira ningo bajejwe intwaro ngaho unye babatwara chef de quartier banyuma 10 nabo baheze bakorane n'abajejwe umutekano bari mu karere kugira duheze dutuze ubwo bubisha kuko mu bihe nk'ibi abantu nk'abo bariyadukiza bakaraba yuko hari tuntu bogenda bibivye hirya no hino canke tuntu bokwambura. Uyo aramutswa komine Mukaza arahumuriza bene gihugu yuko ico kibazo kiriko kiratorega umuti. Kijanye n'umutekano nico turirukanga gukora ubu tukiriko abajejwe umutekano abajejwe intwaro bose bari mobilize bariko baragarukana umutekano hariya anyo mujanye n'ivyo onye vyasinzikaye gato bwose bwo mu mpangu biriko biratorerwa inyishu. Twaricaye hamwe n'abene gihugu baba hajya nyene Mutanga Sud Sororezo na Mugoboka turakiganira ngira mu misi ya vuba muzokumva inkuru nziza. Abafashwe amatoza karakogwa hari wari yafashwe mugabo asanga ararekuwe gatoya mwabo twarasavye abajejwe intwaro kusura kumufata bamuzane bamwumvirize yera yamikwizera yagirwa n'icaha akwitwe ntahe mu gahanga ahanigwe ubwo bubisha bakora. Muri no minsi ikibazo c'ubusuma kiriko kiribonekeza cyane ahatari hake mu gisagara ca Bujumbura haba mu mayira mu mihana eka ndetse no mu modokari zunguruza abantu.